nyene icubahiro Mana mushobora vyose, Mana ya sogokuru nkuru nziza, Mana ya Samuragwa Varisito ndayishimiye, ntuhabwe icubahiro. Banyakubahwa bashinga amateka, mwatowe mu gisagara ciza ca Bujumbura, mwaduteye iteka. Banyakubahwa abakozi bakuru mu bushikiranganje butandukanye, aha twovuga les secrétaires permanents, abasista ba ministre, eka n'abandi boba baje guserukira abashikiranganje. Banyakubahwa muri hano mwese, duhereye kubo dufashanya imirimo mu gisagara ca Bujumbura, nababonye ni benshi, duhereye mu butungane, mu ndero, eka no kwivuna abansi n'umutekano twababonye. Banyakubahwa bahanuzi mu gisagara ca Bujumbura, duhereye kuri nyakubahwa umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igisagara ca Bujumbura, yaduteye iteka nawe nyene. Banyakubahwa murongoye inama mpanuzo jambo muri meri ya Bujumbura, banyakubahwa namwe mugize inama mpanuzo jambo hano nyene mu gisagara ca Bujumbura, banyakubahwa basitanteri, murongoye amakomine meza y'igisagara ca Bujumbura, duhereye kuri nyakubahwa musitanteri wa komine nziza ya Mukaza yatwakiriye. Banyakubahwa ba chef de zone, ba chef de quartier, banyakubahwa mwese tudakuyemo n'umwe, nyakubahwa mutambukanyi umukuru w'igisagara ca Bujumbura, mwaduteye iteka, Imana ibahezagire. Banyakubahwa bamenyesha makuru, namwe banyagisagara, tugira amahoro, tugira amahoro, dusangwa amahoro, ubumwe, ibikorwa, iterambere no kwikukira nyakuri mu Burundi ndetse na mu gisagara ca Bujumbura. Imbere yo kuduga ku ijambo, munkundire nanje nifadikanye n'abadushize mu maboko y'Imana, nshimire Imana data wa twese ku buntu yatugiriye tukaba turi bazima uno munsi, dukoraniye muri kino kibanza giteye iteka, na cane cane mu kwigina intsinzi twaronse y'imyaka 62 twikukiye. Iyo Mana yo mwijuru itwamiza kwa maboko, nihabwe icubahiro, mumfashe dukenguruke dukura ubwatsi. Munkundire kandi nshimire nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, we yashimye ko jewe noza kumuserukira muri bino birori bidasanzwe vyo kwikukira. Nawe nyene mumfashe tumukengurukire, tumukomera amashi menshi cyane gose. Reka nshimire na nyakubahwa musanteri yo komine nziza ya Mukaza, yaduhaye ikaze nziza. Nanje nagira ubwanje ndabaha ikaze muri kino kibanza, bimwe bivuye ku mutima muri bino birori. Ndabashimire ndabakengurukire mwese akaryo ino defile yagenze neza, na cane cane twabonye ugwaruka rudasanzwe, ugwaruka rurimwo abana bato n'abakuze, akaryo batugiriye ibirori bidasanzwe. Sabo gusa abingoma namwebwe mwagize defile, reka ndabasabe mwese mwikomera amashi menshi cyane gose.
hari kwigenekerezo rya mbere mu kakaro 1962 aho ibendera ry'abanyamahanga ryamanurwa ry'igihugu, aho ibendera ry'abanyamahanga ryamanurwa iry'igihugu cacu c'u Burundi rikamanikwa. Abarundi ico gihe bararirimbye n'imitima itekanye bati ndugure twamugina, Burundi bwacu, Burundi buhire, shinga icumu mu mashinga, ndugaye twamugina. Nkako hari haheze igihe kitari gito Uburundi bwabaye cibare c'uwundi mugabo, ariko kuva uwo munsi Uburundi buba ubw'abarundi. Ico baharaniye barongowe n'umuganwa atari umugani Rudoviko rwa Gasore baragishikira. Banyakubahwa, batumire bahire, banyagisagara, ijambo nyamukuru ry'uno rubanza ahanini nyene icubahiro yaraye arishikirije, aho yamenyesheje abarundi ko uyu munsi mukuru utwibutsa uguhabuza, ukwishira no kwizana twari twaranyazwe n'abakavanyamahanga. Ati n'umunsi wo kwigina intwari zagwaniye intahe yo kwikukira nabo bose bagiye bitanga ngo itsimbatare. Ni akaryo ko kwirimbura kugira ngo abarundi turabe umwimbu twavyaje ukwikukira, dutereze amaso imbere, dukore kugira dushikire igihugu cigaba kikigaburira. Aha niho havuye imbona kazoza Uburundi igihugu cifashe mu mwaka wa 2040, igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060, hamwe n'icivugo c'uyu mwaka kivuga giti umwidegemvyo mu vy'ubutunzi niko kwikukira nyakuri. Nk'uko yabidushikirije, ico civugo catowe kuko indongozi zabonye ko umwidegemvyo mu vy'ubutunzi ari wo twifuza kandi tukaba tutarawushikako. Kukaba nkako abarundi nituraronka ivyankenerwa kandi tukabona ko tudafashijwe tutobaho. Ariko ivyo ntivyo dutera ubwoba, harageze ko tuvyikuramwo tugatera imbere. Ariko rero harabaye izindi ntwari zariyumye ko intahe yo kwikukira iravyara intwaro itomoye, kuko abene gihugu aribo bene igihugu. Ubu abarundi barafise uburenganzira bwo kwitunganiriza ivyabo mu bisata vyose, ata munyamahanga ahagaze ku gakanu. Bamwe baramaze kumenya ko aho itunga ry'ukuri riva, bariko barakamisha isi n'imvura Imana duhaye, arico gituma inzara tubaza kuko urwaruka rwarijukiye ibikorwa, bararima bakorora, abandi bagahingura ibivuye mu mwimbu, abandi nabo bagakoresha ubwonko bwabo. Banyakubahwa mwese, batumire bahire, banyagisagara, turashima ko uyu munsi hari abarundi rurangiranwa bariko barazana ubuhinga bwabo mu gihugu. Turafise umwizero ko ejo aho bukera nitwatangura guhingura itunga kama Imana yaduhaye, mu myaka mike tuzoba turi mu migwi y'ibindi bihugu, narirya hari n'ivyo tubarusha cane gose. Ukwidegemvya mu butunzi niko kuzodushikana kukwikukira nyakuri, ariko dutegere neza ko umwidegemvyo mu butunzi atari ukwikora ku banyamahanga, ni ukwiba ko atawe uteze amaboko kandi utanse kubana
no gukorana n'abandi. Igisagara ca Bujumbura ni umugwa mukuru w'ubutunzi w'igihugu cacu. Uyu munsi mukuru tuwuhimbaje amahoro n'umutekano bisasagaye, ivyo navyo ni umushinge w'iterambere kuko ahatari amahoro n'umutekano ibikorwa biradindira. Nico gituma igisagara ca Bujumbura gifise uruhara rudasanzwe mu kuduza ubutunzi bw'igihugu cacu, naho ataburimyi canke ubworozi buhakorerwa, ariko niho hari amahinguriro menshi, amashirahamwe atandukanye n'ibindi bisata bishobora kugwiza umwimbu. Turashima utwigoro twa leta y'u Burundi mu gufasha abenegihugu kugwiza umwimbu no kuwubungabunga, korohereza abanyamitahe, guteza imbere abafise impano zitandukanye, aho vyose biza vyuzuzanya bigatuma umwimbu wiyongera muri ya ntumbero yo kugenda tugana imbambona kazoza Uburundi bwifashe muri 2040, Uburundi buteye imbere muri 2060. Urwaruka rufise imigambi canke impano ubu rurafise aho rwitura rugatunganirizwa canke rugakarihirizwa ubwenge, kandi ruraronka n'ingurane kugira ngo rushire mu ngiro imigambi ruba rwiteguriye. Aha mu gisagara ca Bujumbura dufise intahe nyinshi z'ugwaruka rumaze gushigikirwa na Paege hamwe ni Banque Bije. Nagira kandi nsabe babakenyezi batembereza ibidandazwa mu mabarabara boja hamwe mu makoperative, bagire imigambi biture amabanki na cane cane ya banki y'abakenyezi BDF, baronke ingurane babone kurangura imigambi yabo biteza imbere, boye kwirigwa barazerera mu mabarabara aho bashobora kuronka n'ingorane n'ibindi. Sinorangiza rino jambo ntashimiye abarangurira imigambi mu gisagara ca Bujumbura, kuko nibo soko ry'iterambere ry'igisagara. Baratanga ubuzi, bagatanga amakori n'amatagisi akoreshwa mu bikorwa vy'iterambere rusangi. Nubwo biruko hari nubwo bikiruko hari n'abagikwega amaguru. Nkaba mboneyeho akaryo ko gutera akamo indongozi ku rwego rw'amakomine, amazone n'amakartier ko bobandanya guhimiriza abo barongoye kwijukira ibikorwa vy'iterambere, isuku n'isukura hirya na hino, nk'uko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yama yarivumereye ati umunwa wose uronke ico urya, umufuko nawo wose uronke amafaranga. Mboneyeho kandi gushimira bimwe bivuye ku mutima abarundi baba mu mahanga ku bikorwa vy'iterambere bariko bararangurira mu gisagara ca Bujumbura. Turabiteze kandi kuko akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Rero ko bamenye iyo bweze, nibatuzanire imigambi, nibatuzanire ibikorwa, hanyuma Imana izoba duhezagirire muri ivyo bikorwa. Mu gusozera rino jambo nagira nsubire nshimire bimwe bivuye ku mutima mwese muri hano, akaryo mwitavye bino birori, na cane cane mu kwihangana izuba ndazi ko ari ryinshi, tugahezanya ibi birori. Imana yo mwijuru ibaduhezagirire, hanyuma ibabiharurire ko ukugororoka. Murakoze cyane gose.